turabahaye ikaze muri iki kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Inyuma y'ishingwa ry'umuryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko, umuryango wagiye uraguka wongera utera imbere. Kugira ngo umuryango ugume utera imbere gusumba bivanye n'ibihe ugezemwo, hari utuntu tumwe tumwe dutegerezwa kugenda turahinyanyurwa mu mategeko awugenga. Inyuma rero y'imibonano ijanye n'impinyanyuro zoshirwa ku masezerano agenga umuryango w'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, Inama Nshingamateka yarashashe ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 23 Myandagaro uyu mwaka wa 2022 kugira ngo yige yongere yemeze izo mpinyanyuro. Izo nazo zikaba ari izo ku ruhande rw'u Burundi, zikaba zizoca zishigwa hamwe n'izibindi bihugu bigize umuryango. Bafashijwe n'abashingamateka 9 baserukira u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, abashingamateka bahurikiye mu mugwi w'amaho ujejwe ivya politike, intwaro, imigenderanire n'andi makungu hamwe n'ibijanye n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, babanje kwiga ubwibanze izo mpinyanyuro imbere yuko zemezwa mu nama ya bose. Mu gihe ayo masezerano yari yashizwe ku mukono ubwa mbere n'ibihugu bitatu vyatanguje uwo muryango, arivyo Kenya, Ubuganda na Tanzania, izo mpinyanyuro zikaba zije gushira ku gihe urutonde rw'ibindi bihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko, arivyo u Burundi, u Rwanda, Sudani y'Amajepfo na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyindi mpinyanyuro yemejwe nuko indimi z'igiswahili n'igifaransa zokwemererwa gukoreshwa mu muryango co kimwe n'icongereza nk'uko vyasabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango. Ikindi nuko imbere yo kwihutira gushinga urunani rwa politike ivyo bita Federation Politique, umugwi userukira igihugu c'u Burundi wifuje ko hotangura gushingwa ihuriro ry'imfatakibanza Confederation Politique. Nayo kubijanye n'imanza zishikirizwa muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, Inama Nshingamateka y'u Burundi yemeje ko imanza zose zobanza kuburanishwa mu butungane bw'ibihugu hama zikabona gushikirizwa sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ari uko zamaze kurengana intambwe zose z'igihugu. Ikindi nuko sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yojamwe abacamanza batatu bava mu gihugu kimwe cose. Abashingamateka baremeje kandi impinyanyuro yuko hoshingwa urwego rujejwe gutunganya ibijanye n'amazi, inzuzi n'ibiyaga hamwe n'amasoko yavyo. Ikindi cifuzo ni c'imigenderanire yitwararika umutekano hagati y'ibihugu bihurikiye muri uwo muryango mu bijanye no kwivuna umwansi yoba avuye hanze canke hagati mu muryango. Bamaze kuzica ijya nino, abashingamateka baciye bemeza izo mpinyanyuro 100%. Iruhande y'izo mpinyanyuro hari n'ibindi Uburundi bubona ko naho vyanditse neza mu masezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko bitariko birashirwa mu ngiro uko bibereye. Ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi basanze akarusho k'uwo muryango utanga kadasabikanywa neza ku rugero rumwe. Ni naco gituma hasabwa gushinga ubuhinga butomoye bwerekana neza urugero igihugu cyose kironkera ku burusho bwo kuba carinjiye mu muryango. Bitaye ko igisata c'indero ntigitunganijwe kumwe mu muryango nk'uko amasezerano abivuga, hamwe rero n'ubusumbasumbane mu gutanga akazi bituma abarundi batoroherezwa mu kuronka akazi mu nzego zigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Uruja n'uruza rw'abantu, abakozi n'akazi navyo birashikirwa muri uko gukumirwa mu muryango. Biribonekeza kandi ko impusha zemerera kuba mu kindi gihugu kigize umuryango zidatunganijwe kumwe, haba ku bagenda n'indege canke kubinjira baciye ku butaka. No mu ndinganizo zijanye n'impapuro zisabwa ku bidandazwa kugira birengane imbibe vyoroshe, naho nyene haracara gahaze, hamwe n'ingingo yavuga ko imbibe zokugururwa amasaha yose. Nayo kubijanye n'ibihano vyategekanijwe ku bihugu bigize umuryango bitariho intererano yavyo, birakenewe ko hoboneka urutonde rw'ingene vyoja biribuzwa, hakaba kandi kubahiriza ibiringo bisanzwe biri mu masezerano.
nk'uko Imana twayishize imbere mu gihugu cy'u Burundi, abarongoye inama nshingamateka barabandanya basengera igihugu n'abenegihugu. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 22 Myandagaro uyu mwaka wa 2022, Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, yarasangiye igisabisho n'abakristo bo mu ishengero Israel Church i Bujumbura. Ijambo ry'urufatiro ry'ico gisabisho rikaba ryavuga riti: ukwizera Imana biradusaba gushikama. Apotre Vital Nzubahimana yatanze ubutumwa, akaba yishimikije ibitabo vy'itanguriro 21 kuva ku murongo wa mbere gushika ku w'indwi, hamwe na Yosuwa 1 kuva ku murongo wa 4 gushika ku w'icenda, aho yerekanye uburorero bukomeye bwo kwizera, cyane cyane afatiye kuri Aburahamu na Sara, botubera nk'icitegererezo kidasanzwe mu kwizera Imana. Mu kurindira ko isezerano Imana yari yamusezeraniye rishika, Aburahamu yagumye yizeye, yishimikije ibintu bitanu: kwemera Imana n'umutima wiwe wose, kugumana ukwizera naho yarashaje, kugumiza ivyiyumviro vyiwe ku Mana, kuguma ateze ugutwi ijwi ry'Imana no kugumiza ku muzirikanyi isezerano ryayo. Ati nico gituma abarundi boguma bashikamye bakagumiza ivyizigiro ku Mana, kuko ico Imana yavuze ku gihugu izogishitsa. Kumavyoroha ico Imana yavuze ku Burundi kizosohora kuri ico Imana yavuze kuri Aburahamu, cyasohoye inyuma y'iminsi, inyuma y'amezi, inyuma y'imyaka n'ibihe. Umunsi wose kabango twahabonye ya Mana ya Aburahamu ko ari Imana itazi kubesha. Isezerano igira gute? Irashitsa. Ubwibyo bwo kubamugenza we gutya buhoro buhoro utirema uyu mwaka uzoririmba ishimwe, kuko Imana igiye gutwenza kujya twengeje Sara na Aburahamu. Uyu mwaka uzoririmba ishimwe, kuko Imana igiye gutwenza kujya twengeje nde? Yatwengeje nde? Sara na Aburahamu. Imana yarabatwengeje kuko yarabahaye isezerano. Imana ishimwe. Nico gituma rero ngira ngo ibintu bitanu Aburahamu yategerezwa gukora kugira ngo umutima wiwe uhora unezerewe mu gihe akirindiriye kw'ivyo Imana yavuze bishika. Ikintu cya mbere yategerezwa gukora kwari ukwizigira Imana n'umutima wiwe wose, n'ubwenge bwiwe bwose, n'inkomezi ziwe zose. Umutima we ukabamwo ivyizigiro. Bibiliya irambwira ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyeganyega. Nagira mbabwira ngo nimba warizigiye Imana,
nta kintu na kimwe Imana izorekura ngo cemere kupfa isezerano Imana yavuze ritaraseruka. Muranyumva? Nje kukubwira ngo agasango warizi igihoraho Imana isumba byose, imwe yakora ibimenyetso n'ibitangaza, ikuranye umurango n'ijoro bikabisiganya bitabanje kugwana mu ntambara, kimwe cyose yakora ku mwanya wacu. Nje kukubwira ngo Imana igiye kubisikanisha ibyari bikuremereye n'inyinshi ite kubikuraho mu izina rya Yesu. Umusibuzi yavuze ngo habaho igihe cyo kurira, hakaba n'igihe cyo kuririmba, habaho igihe cyo gusambura, hakaba n'igihe cyo kubaka, hari igihe cyo kubura, hakaba n'igihe cyo kuronka, hari igihe cyo guhabwa isezerano, hakaba n'igihe cyo kuribamo. Nje kukubwira ngo uyu munsi isezerano Imana yavuze igiye kurishitsa kimwe ku kindi, uhereye iburasirazuba ukagera iburengerazuba, uhereye iburaruko ukagera ibumanuko. Ntacyo Imana yavuze binaniwe kugishitsa. Haleluya. Icyaka yateza gukora kwari ugushikama, umutima ugashikama. Buriya umuntu afise isezerano agwanywa na byinshi, ahigwa na byinshi, agira intambara atawozisigura. Yesu nashima. Rero gushikama bigwa kuba hejuru y'ingorane zose ufise. Haji umukristo ashikamye naho wazi igihusi mu ishengero nikimukura mu isezerano, kandi umugabo ashikamye naho urugo rwiwe rwoca mwirinde, ashikamye ararutabara. Umugeni ashikamye naho wazi icyago gihiga umuryango arahagarara nka Esiteri, akazoruka abonye umuryango ugize gute wishuwe. Abakozi b'Imana, ishengero mukoraniye ngaha, abarundi n'abarundikazi dukwiye gushikama tugateranira icyo Imana yatubwaya. Dukwiye gushikama tukamenya ko Imana yavuganye natwe ari ukwizigirwa no kubikora, izobikora. Iya yaze nawe, iya yaze nanje, iyashinze ikimenyetso mu Burundi igashiraho umunywa w'amazi ugendanira abaganza, iracyari yayi birahi iracyari yayi. Cerekana ko Imana iri kumwe natwe, iratuzi, irakuzi, iri kugendanira, ibyo ukora irabizi. Nicyo gituma yabwiye Yeremiya ngo mpamagara nanjye ndakwitabe, mwereke ibyikinze iby'amaso yawe atari bwagire gute atagira bwabone. Haleluya. Nje kukubwira icya gatatu Imana igiye gukora, icy'amaso yawe n'amatwi yawe bitigeze kumva, ugiye kuba mu bihambaye n'ibikomeye, kuko Imana yumva kandi yishurira ku gihe, kandi cyagiye nikiye. Siramo kamesaje batete cyagiye niki, Evrine cyagiye niki kamusa jama cyagiye niki, amama kurugenzi niki, buba kwa Imana niki. Haleluya. Icyaga tatwabura amateza gukora, yateza kugira umutima uhagaze ku Mana, ivyiyumviro bye bihagaze ku Mana. Kuko mu myaka 90 Sara yaramataravya, n'imyaka 100 Aburahamu yarafise, hariho byinshi byamuca intege. Ndazi warabwiye abantu ngo ndafise isezerano, Imana twaravuganye, mbere marayika yarangende, abandi bakenyezi bose bakavyara bakaguma ngaho. Ndazi ko hari benshi bakurugira amajambo y'icyagutu aguca intege ngo nta Mana mwavuganye, ngo warinze usaza bigashika hiye. Najya mubwire ngo ureme bantu b'Imana mukorane ngaho. Imana dukoraya, Imana twakurikiye ni Imana izukuri, izubwenge, isuzuma imitima ikayiraba, iramenya imigabo n'imigambi dufise, kandi igihe kigeze ikayisohoza. Yesu nahabwa icubahiro. Icyaka yateza kuba afise muri we
yategerezwa kwama yumvira ijwi ry'Imana. Buri mukristo nyawe, umurongozi mwiza, umushingantahe serugo, umugabo w'ukuri, umukenyezi w'ukuri, abakwiye kugira ijwi rimuyobora. Akavuga ati ibyo byose naho noba ndi mu ngorane ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ko ibi bintu bitazogarukira ngaha, Imana izonyishura. Ijwi ryo mu mutima ryaramubwira ngo naho ushaje isezerano riracyahari. Ndabona hano mu ishengero hariho abantu bavuze isezerano ryo gushika kure cyane, kandi cyane ndavuze ngo cyane rwose. Turi kumwe. Umuntu umwe yarigeze kunsanga ngaha anzanira igitabo kizinguruye, arambwira ati apode misabwe, ati Imana yakuntumye. Ntiyegome yakoze, yakuntumye kugire gute? Anzanira igitabo, arambwira ngo habaye umugabo Imana imutuma nk'umuzungu muri Afrika. Aravuga ngo Imana yantumye mu Burundi, ubu Burundi nyene ubu Imana nyese ngo gahukangana n'ijisho, ngo mugabo mbona karimo imbizi temba, ngo maze Imana imbwira ngo ako gahugu nyene niko kazova mu ikanguro rya Afrika n'amahanga yose. Ngo ncambona havuyemo imbizi zitemba, ngo none ranegane kubwire ngo urahiriwe kuko nakubonye hagati muri izo mbizi uri kurajana nazo. Haleluya. Najya mubwire ngo nanje ndabona imbizi zigiye gusohoka muri kino gihugu, ndabona imbizi Imana igiye kugoborora ahantu muri iyo misozi miremire, zizohamagara amahanga akava kure bakaza ngo tujye kuraba cya gihugu Imana yavuga ko ari ikirongoye, cya gihugu Imana yavuga ko ariyo ya mbere muri cyo, cya gihugu Imana ayamasika, cya gihugu Imana yavuga. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe, umukuru w'Inama Nshingamateka, yishimikije ubutumwa bwari buhejeje gutangwa. Yavuze ati ukwizera Imana ni ishingiro rikomeye kandi bidusaba gushikama. Ati bisaba kugumiza umutima ku Mana, kuko ivyo abantu badashoboye Imana yo irabishoboye, naho vyo bari ibintu bigoye gusigura mu bwenge bw'abantu. Kwizera Imana bidusaba gushikama. Iri jambo riraryoshe cyane, kuko mu nsiguro apotre yagiye dusigurira hano yajya bikarukako. Abrahamu w'umutama, ariko kubera kwizera kwiwe ati rega wewe urashobora kwibaruka, ati eka inyuma y'imyaka 100 ukwizera. Ariko hari ikintu bavuze bati ntiwibagire amasezerano, ntiwibagire ivyo Imana yagukoreye, kuko birya Imana yagukoreye ni experience, ni ibintu bitabesha. Wewe nyene uvuga uti koko Imana yaranserutseko, Imana yarankoreye ibi, aho niho ugaruka ugahera ugaca wicarika umwizero yawe, ukubakirako umwizero wawe. Kwizera. Ikibazo nubu nkuko twabivuze, ikibazo wewe nukumva kwiyumvishamwo ko hariho ibintu Imana yagukoreye nawe wemera. Ico nico kibazo. Hari igihe bahora batubaza bati wewe ni wiyu ntaci Imana yoba yaragukoreye. Ivyo ni nko kugukebura, ariko wewe wiyumvire wicara ahantu uri wenyene, ufume wifungirana mu nzu, wibaze mbega mukenyezi buriya ugiye kwibaruka ubuze ibintu bishobora gushika, ariko ukabona Imana iragufashije, ukibaruka 1, 2, 3, wibaza ko hari cyo wahaye Imana
kugira ngo ushobore kwibaruka. Ariko birya wewe urizera uti jewe nzibaruka, rimwe na rimwe nta nubwo ubishikanira Imana, nta nubwo ibihagarika ku Mana, uravuga uti muganga yambwiye ngo nzibaruka. Ariko kwibaruka ibyo muganga akubwira ni kimwe, n'imiti bashobora kuguha ni kimwe, ariko birashobora kwanka, birashobora kwanka kuvyo abaganga twebwe abana b'abantu tudashobora. Ibyo abana b'abantu badashoboye imbere y'Imana birashoboka. Yaciye ahamagarira abakristo kuguma bashikamye mu kwizera, bibuka ivyiza Imana imaze gukorera Uburundi, bibabera ishingiro ryo kwizera ko n'ibindi vyiza biri imbere kandi bizoshika. Ati ibyo twoba turiko turacamwo vyose nitugumize umutima ku Mana ataguhiga imanga, nayo izoheza ishitse isezerano ryayo. Nivyo harageze. Yavuze ati ibintu bimeze neza muri kino gihugu, aranavuga ati akagahugu Imana yaragatoranije mu bindi bihugu byose. Ati karya gahugu ku Burundi niko ngiye gushingamwe icicaro. Uno musi harageze ko Uburundi bwibaruka. Ntimugasimbwe n'umutima n'amajambo avugwa n'ivyiyumviro bivugwa, bati ngo habuze karubira, habuze iki, none ugiye kwibaruka bavati mbega leyeti iri hehe, mbega ikindi kiri hehe, mbega biratunganye, mbega iki na kiriya. Aho ubu uri kuritegura, mugabo Imana ikubwira iti harageze. Uyu mwizero, uku kwizera Imana, kwizera ijambo ryayo ni ikintu gikomeye. Ariko kandi nkuko twabivuze, mugire experience, raba experience mwebwe mu buzima bwanyu, raba experience ivy'Imana ibakorera. Ati naho mwoba mu bibazo, Yesu arahari, niwe nyishu. None ko ari ibintu vyoroshe, raba ivyo yagukoreye. Hamwe wari urwaye waremvye, imiti yose yananiranye, uvuga uti Mana hasigaye ni wewe, kandi kabikora bikaba. None kutavyibuka, hirya ni experience. Shikama haba mu by'igihugu, shikama haba mu byo ubuzima, ntabwo uzibaruka utababaye. Shikama wizera Imana. Imana iratubwira iti none mwebwe iyo mizigo mwikorera, kandi nanje ndahari, mpereza muyimpe jewe. None nibyo nabyo ntuvyemera. Umuntu akuyantira gutwaza umuzigo, ati wumpe, nawe uti mfuma ndawupfirako. Imana nukuri, mwijambo ry'Imana ntacyo Imana itatubwira. Kandi mwabivuze, Imana irashitsa. Muri ibyo byose twagiye tuvuga Imana, ariko nawe ni wikontrole, wicara ahantu, nawe wibaze wa munsi byari bimeze uku, wihebuye, ariko Imana ikahaserukwa ikabitunganya. None nabyo ntuvyibuka. Iyi shikama rero, nukuri ni ijambo twovuga ko ryiyubatse, ryikwije.
kuko iyishikama ni iyizi twereka ko twebwe abana b'abantu dukunze aho kuba être sous l'autorité de Father, de notre Père qui est aux cieux, ahubwo turagaruka tukaba la propriété du corps, tukaba twebwe dutegekwa n'imibiri, aho kugira ngo dutegekwe n'uwaturemye tugategekwa n'imibiri. Iyi shikama ni nyinzira Imana itweretse ati shikama kuko ibyo nabemereye bizoba biraba, ati igihe ni iki, wowe niba utabyemera igihe ni iki. Umubiri ntugutegeke, shikama, kuko umwasi Satani we aca mu mubiri, akoresha umubiri. Shikama rero wankire Satani, umubiri ntugutegeke. Za nyosha mbi, ya majambo mabi, za zankano n'ibiki bwa busuma, bwa bwangushi n'ibindi. Reka ibyo nibijya n'iby'umubiri, n'iby'umubiri. Umubiri we ntugutegeke, shikama. Aha rero Imana yagiye itwereka ko twabivuze uburorero bwinshi, itwereka ko ishoboye, itwereka ko idushoboje. Tureke rero kubandanya twijijanye imitima, kandi Imana atacitatwereka, igaca no mu basavyi bayo kugira ngo badusigurire. Rero turangirize hano, tubandanya tubakomeza dusaba Imana ibandanye itwereke ivyo yadukoreye, ibitwibutse, kugira ngo noneho tubibonere ko nibiri imbere n'ivyo yatwemereye bishoboka ko bizotungana. Nta kindi. Imana idufashe, ibandanye itwereka ivyo yadukoreye, noneho duhereko tubona ko nibiri imbere, ibindi yatwemereye byinshi ko navyo izobira kwa rukuri. Amasezerano, c'est une vérité. Iyo turiko turasenga turavuga ngo Mana nziza, Mana y'ukuri, Mana y'ukuri, Imana n'ukuri, bigitubwira n'ukuri, ariko itwereke dusubize inyuma gatoyi, dukore introspection ou retrospection, turabe ivyo yadukoreye, noneho duce tubidugako kugira ngo tubone ko n'ivyo iri kuratubwira hano ko izobirangura kandi izobishitsa. Ishengero Israel Church rero rikaba ryama ritunganya ibikorane vyitiriwe Afrika y'ibitangaza vy'iminsi 40 yo kwisonzesha basengera igihugu n'indongozi zaco. Iruhande yavyo bakaba bafise n'imigambi yo gushigikira igihugu mu iterambere, nk'umugambi bimirije wo kubaka ishure ry'akarorero École d'Excellence. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.